twinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana ndumva twasabira umugisha umuntu yatuguriye itapi arawukwiriye yatuguriye itapi akadushiriraho aya matara tumusabira umugisha w'Imana ndumva twomusengera aze tumusengere Imana imuhezagire tumusabe azanane n'abana be tubasengere kuri iki gicaniro abana biwe muzi ngoma ndabasengera igihe cyose bariye ko bataza munyaruke nyaruka dudu nyaruka dutereje tubasenge igihe cyose tuzohamagara Imana kuri iki gicaniro igihe cyose tuzosenga Imana kuri iki gicaniro Imana izibakorera ibitangaza iki gicaniro kize kibarinda iki gicaniro kize kibakingira amajana amazi amen. Iyi tapi ni VIP nimuyibone gutya iyi ni tapi VIP yatwaye amafaranga menshi turabasengera mu Imana nabibugururira inzira zari zugaye zose mu izina rya Yesu Kristo mu batunga ibiganza tubasengera Imana ikomeye Imana igira neza turahezagiye uyu muryango turahezagiye runo rugo mu izina rya Yesu Kristo turabasengeye aba bana na mama wabo usengeye na papa wabo ahari isengesho rimusange Mana mu izina rya Yesu turasabye kugira ngo iki gikorwa bakoze kize bigikorwa cy'uburinzi Mana mu izina rya Yesu igihe cyose uzokwibuka ishengero rya repentance uzubibuke igihe cyose uzokwibuka umurimo wawe nabo uzabibuka ibikorwa bakoze Mana mu izina rya Yesu bakuye mu butunzi bwabo bakuye mu mirimo yabo Mana ndabahezagiye Mana ndabahezagiye umwasi niyahaguruka kubagwanya uzubagwanire abarozi nibahaguruka uzubagwanire Mana mu izina rya Yesu imigisha y'uburyo bwose imigisha y'amabara yose ndabasengeye Mana ngo ubahezagire ubahe umugisha wawe uzubavuganire uzubacira inzira hatagira inzira mu izina rya Yesu amen. Imana ize yumve gusenga kwa izibarinde ntihazagira ukenyuka muze murambe muze mubona abuzukuru n'abuzukuruza abantu aleluya none atadukora ikintu cyiza turashimiye nabo ku mugoroba basenga ku mugoroba bagize ubwitange bafatikanije na Bosco haboneka isima bagize ubwitange abantu bo ku mugoroba Imana ibahezagira barakora nabo bagize ubwitange mayiceke yazanye yerekwa kugira ngo tuze turagura umufuko buri mugoroba twaritanze none isima yarabonetse turakora aha hantu hatwaye imifuko myinshi byagenze neza Imana ihezagire umuntu wese yagize icyo akora kugira ngo iyi podium bishobore kuba imeze gutya Bwana sifiwe bikenewe ko aka nako gahinduka abasenzi bariko baritanga bakora kugira ngo akantu gashobore kuboneka ukomereza aho umugezi amen. Bamaze iminsi babyitangira kandi ndabyo ubushobozi bwabo aho bagejeje bamaze gukora aleluya. N'undi wese yumva yogira icyo aterereye kugira ngo afatikanye n'abasenzi bagure akantu keza dukeneye akantu keza ka VIP naka ni keza ariko nikajanye n'iyi podium bariko baritanga abasenzi rero bazozana uburyo bamaze kwegeranya dimanche ariko ndabize neza amafaranga bamaze kuvoma bamaze kwegeranya ntashobora kukagura dukeneye nako 1,600,000 birasaba ko
yumva yoterera agashobora kugura ka emilio senza canke zibiri, ariko zibiri bamaze kwegeranya nk'ibihumbi 600 bivanye n'uko bangana by'ukuri ntawo bagayira ngo bariko barakora cyane. Rero sinzi muri mwebwe ko ari umuntu yumva yobashigikira akaba icyo ashizemo kuri icyo gikorwa kugira ngo kwa Mungu kagurwe. Ushobora kuronka 50,000, 120 wumva uzoyaronka kugeza kwa Mungu, kugeza kwa gatandatu babe bakaguze, sibyo? Kugeza samedi babe bakaguze, hanyuma tukazane keza kameze neza. Inyuma yaka turakora plafond nayo nziza. Reka byose birashoboka. Amen. Umuntu yumva yo supportinga yo ikintu akoze kuri ako kantu atari amafaranga azoja kurondera muri mu gihe kinini, yumva yo yaronka vuba, yoshobora kuronka kuva ku 100,000, aze tumusengere tumusabire umugisha. Yumva yoterera akagurwa kuva vejo kugeza samedi, aze tumusengere tumusabire umugisha, hanyuma azoshobore kugira icyo akoze kubw'aka podium. Aze umuntu yumva ati jewe kugeza kwa Mungu nzoba nagize ikintu ndongo, tumusengere. Tukureka no kugira igicaniro kimeze neza, bibutse iby'Imana yakoze ku buzima bwawe, bibutse aho Imana yakuvanye, bibutse ingene Imana yagukijije muri aya masengesho, ukaba wumva nawe wo yasozera hari ikintu wakoze, tukagura kagapodium keza k'isuku uzi ushobora kuronka. Basi icyo woronka cyose wowe wumva woronka, nkiriwe ndavuga ngo guheraya uze ndagusengere, uze ndagusengere kugira ngo uze usangire umugisha n'aba basenzi. Yihute ndagusengere ubona vuba. Imana yakugiriye neza, Aline mama kaka nabonye ko gakenewe, nabonye ko kageze ko kazi. Imana iweze ushobore kugura aka kantu keza, tugusabire umugisha ku bandi. Haleluya, haleluya. 15 kugira ngo bongereze aba basenzi, tugura ku gapodium keza 10, naho utoba uyafise ukazoyaronka kugeza ku wa gatatu, 10,000, 50,000
Mana ikomeye, Imana igira neza, ndahezagiye abana bawe. Tugiye kubaka igicaniro, tugiye kubaka igicaniro. Ndabasengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo uzubavuganire, uzubavanire intambara mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'iki gicaniro bagiye kubaka ikintu gikomeye kizovugirwa ko ubutumwa. Iyashu izobira ubutumwa buriko buravuga, umuntu azokora ekaravuga ubutumwa, ingero bazozigaburamo kabiri. Mana ndabasengeye kugira ngo uzubagirire neza, ubatere iteka mu izina rya Yesu, amen. Subire mu rubanza. Ndabinginze umuntu yahagurutse akaza abikore kugira ngo bishobotse akagera nko kuwa gatatu mwabikoze, cyangwa kuwa gatanu, ya kuwa gatandatu bakibagura akajya akavuga ku gihugu, byoba ari byiza cyane. Sigaje akanya gatoya tugasoza tukarangiza. Yesu ashimwe. Sinumva mpera ko twaganiriye ibintu byinshi kuva kuwa gatanu kugeza uno munsi. Twaganiriye ibintu byinshi kandi bikomeye rwose. Numva ko bigoye ingene umuntu yosubira inyuma, ntibyoshoboka kubera umwanya. Haleluya, ntibyoshoboka kubera umwanya. Rero reka muri make dusome ijambo muri Nehemiya. Ndaguhe message, turaza kuyagura neza ku mugoroba. Turaza kuyagura. Je nta muntu nobwira ngo uze kuza ku mugoroba ngo urumva ngo wowe ni wumva wowe. Turaza kuza ku mugoroba w'indwi iheze, twari tugiye mu ijuru neza, byari birangiye neza, amabati ataratugarura bwateka ntiharagira asubira hasi. Twari tugiye rero, turaza kwinjira mu bihe bidasanzwe ku mugoroba. Ariko abantu bataje ejo mwarahombye. Ejo twarasenze amasengesho tutari bigiye dusenga n'umunsi n'umwe ngaha muri Repentance. Mwari bwayabonage? Twarasenze byagutosha muri ico kintu. Reka rero dusome ijambo numva uvuga gatoya, hanyuma duce dusenga, tuze kuza ku mugoroba neza na neza usozera. Nehemiya igice cya 6 umurongo wa 15. Igice cya 6 umurongo wa 15. Hari uwahabonye arashobora kunsomera Nehemiya. Tawe ndasoma jewe. Ku munsi ugira 23 w'ukwezi kwa Eluli. Murahabona? Niho twarangije uruzitiro tumaze iminsi 52 twubaka. Maze abansi bacu bavyumvise, bo n'abanyamahanga bose bo ku mpande zacu zose bagira ubwoba, baratetegwa. Ku munsi ugira 25 w'ukwezi kwa Eluli niho twarangije uruzitiro tumaze iminsi 52 tubwubaka. Maze abansi bacu bavyumvise,
bona abanyamahanga bose bo ku mpande zacu zose bagira ubwoba, barateterwa. Abansi bawe bagiye kumenya amakuru y'ibyabaye ku buzima bwawe, kuko bamenye ko ari Imana yacu yadushoboje kurangiza igikorwa kingana igikorwa kingana gityo. Kandi muri iyo minsi abakuru b'i Buyuda na Tobiya bandikiranira ibyete byinshi, kandi benshi bo mu Bayuda bari bafitaniye amasezerano nawe, kuko yari umukwe wa Shekaniya mwene Ara. Kandi umuhungu wiwe Yohanani yari afise umukobwa wa Meshulamu mwene Belekiya. Kandi bambwira ibyiza kuri we, bakongera bakamubwira amajambo yanje. Tobiya nawe akandungikira ibyete byo kuntera ubwoba. N'aya majambo dukomere Yesu amashi menshi. Aya majambo dusomye muri iki gitabo n'amajambo yanditswe na Nehemiya. Nehemiya n'umwe mu Bayuda bari barajanye kwinyagano i Babuloni cya gihe baja mu kinyago kumarayo imyaka 70. Imyaka 70 iri kirarangira. Haleluya. Nico gihe Daniyeli yasomye ibitabo bya kahise bivuga amakuru y'igihugu cya Isirayeli. Asoma mu gitabo ahantu hamubwira yuko Isirayeli izojyanwa mu kinyago ikamara imyaka 70. Icyo gihe Daniyeli yari amaze imyaka 90 hafi n'ibiri gutyo. Asomye icyo gitabo asanga Isirayeli imyaka bari barabwiwe n'Imana ko bazomara mu kinyago irikirarenga. Bariko barinjira muri myaka hafi 72. Asomye icyo gitabo asanga barasamaye, ntibamenya ko igihe cyageze cyuko bavayo. Acafata umwanya wo gusenga. Bwana sifiwe. Acafata umwanya wo gusenga yiherana n'Imana. Afata wewe yafashe iminsi 21 ariko arasenga. Amen. Arasenga. Ni muri icyo gihe aho Bibiliya itubwira ngo umumarayika yaraje abwira Daniyeli, aramubwira ngo Daniyeli muntu w'umukundwa cyane, tahura amajambo ngira ndakubwira. Ugitangura gusenga message yaraje, ariko message niyagushikira kuko ikirere cyari cyaboshwe n'abamedi n'abaperesi, cyari cyaboshwe n'abarozi, cyari cyaboshwe n'abadayimoni. Haleluya. Wariko uyu munsi ngutumwe ko kuko Imana yarungitse umumarayika w'intambara. My God, Seigneur, ndagomba ngo kuri uyu mugoroba Imana irungike marayika w'intambara kuri aka kanya. Yari yarungitse marayika azana message, kuko abamarayika umwe wese akorera mu mwanya wiwe. Hariho marayika azana message, hakabaho na marayika aza kugwana. Uyu munsi dukeneye marayika aje kugwana. Mumurikirane mw'abantu b'Imana mwe tucane mu kanya gatonya mwumviriza amajambo. Ni wayumvuka yize araza guhindukiza ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Araza guhindukiza ubuzima bwawe. Marayika wa message yaraje aguma afatiwe mu kirere. Uwuzanye ubutumwa afatirwa mu kirere. Daniyeli akomeje gutitiriza, Daniyeli akomeje gusenga, Daniyeli akomeje guhamagara Imana. Imana iravuga ngo uyu muntu ntiyakenewe uriya mumarayika twatumye ubwa mbere, reka turungike marayika afise inkota. Ubwo Imana yarabyumvise ubushize, arabyizeye kandi byaramukoreye. Mama wawe yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndatangaje ngo yakire ubuzima,
Imana ikora igitangaza ibyo abaganga bamaze gutangaza bajya nyene babitangaje baba rero bazotanga itangazo rigira kabiri. Bwana sifiwe. Rega birashoboka kubera Imana. Birashoboka. Ibidashobokera abana b'abantu bishobokera uwizeye. Bajya nyene batanze itangazo ngo genda mwiyakire. Baba rero bazotanga irindi tangazo rikurikira irya mbere. Sema haleluya. Reka nabatangariza iki kintu. Yesu amaze kuzuka bari bamushiriye abantu bo kumurinda, bari bamushiriye ingabo zo gucunga imva, bashirako amashashara. Ubuzima bwawe buriko amashashara, babushizeko amashashara kugira ngo udashobora gusohoka. Ariko nasomye ijambo ry'Imana, Bibiliya irambwira ngo mu gicuku marayika w'Imana aramanuka atembagaza ikibuye, ayegeje kugitembagaza acicarako mw'abantu b'Imana. N'iri koraniro hagira ibintu Imana itembagaza. Ndumva hari abantu Imana itembagarije ikibuye cyari cyugaye ubuzima bwabo, cyari cyugaye ubugingo bwawe, cyari cyugaye iterambere ryawe. Sema haleluya. Abugaye ubuzima bwawe, ukuboko kw'Imana kumanuke. Ngo marayika aramanuka, amanuka n'imbaraga, atembagaza cya kibuye, ayegeje kugitembagaza acicarako. Ari abantu bibaza ngo Yesu yazutse ku munsi ugira gatatu. Yesu ntabwo yazutse ku munsi ugira gatatu, yazutse ku munsi wa mbere acikana. Aranyu umunsi avuga ngo birarangiye yarahejeje kuzuka. Ndabacalenjinze akanabwo mukungu ntiyazutse ku munsi ugira gatatu, yazutse ku munsi nyine acikana. Kuko Bibiliya iratubwira ngo avuze ngo byose birarangiye, imva zari zugaye babonye ziturika. Uyo mwanya niyo saha, uyo munota nyene, umubyimba ukiri hejuru ku musaraba, Yesu w'ukuri yari yamanutse hari. Kuko ajya hejuru hasigaye cya kibibiri cya kindi yakura mu nda ya Mariya, ariko Yesu original yari yamanutse. Mana yanje ucicaye muri iki kibanza nyene, hari ibintu Imana ikoze hariya, hari ibintu Imana ikoze hahandi, hari ibintu Imana ikoze hahandi. Nyemerera utere haleluya. Wowe ucicaye aha, abantu ndabagira gute? Wowe ucicaye hano, ndiko ndabona ibintu biriko biruguruka hariya muhira, ndiko ndabona imiryango iriko irakinguruka hariya mu rugo rwawe, ndiko ndabona ibitangaza. Ndiko ndabona ibintu biriko birahinduka. Nyemerera uzamure haleluya. Wowe bakubona wicaye hano, ariko hano hicaye igikankara gusa, ariko umuntu w'ukuri ariko arinjira mu masezerano, ariko arinjira mu butunzi bwiwe. Mana we semeni haleluya. Uyo mwanya niyo saha n'uyo munota, semeni haleluya. Uyo mwanya niyo saha akivuga ngo byose biraheze. Umva Yesu aravuze ngo byose birarangiye. Umva Imana yambariye ngo ndababwire ngo uyu munsi ije kunonosora, ije gushira ibintu ku murongo neza. Ari igihe umufundi yubaka inzu yahejeje kuyubaka, ariko yaraba gutya akabona ari utuntu twapengamye, agaca ashirako inivo pima mayi, agashira kirate. Uyu munsi cyazanye Yesu ni ugushirako rate gusa yo kugorora ibintu yahejeje kubikora, ibintu yahejeje kubirema. Asema haleluya.
twazamura icyubahiro ku mwami. Ako kanya uyo munota uyo musegonda Satani yari yarifatiye isi. Yari yaragize gute? Yari yarifatiye isi mu maboko kuva akororewe mu isi, akorokana urufunguruzo. Abera b'Imana bose iyo bapfuye ntibaduga, baramanuka. Hari abantu bamanutse mu gishingo cyo kuduga. Imana igiye gucurura ibintu byabo, igiye gucurura ubuzima bwabo, igiye ariko baramanuka. Ariko uyo munsi niyo sa isi yaharura ibintu icurika. Muze musome mukurikirana amateka. Isi yaharura ibintu icurika. Ariko uyo mwanya amaze gucika, amaze kugira gute? Gucika. Bacatangura guharura, bacatangura guharura. Haleluya. Uwo mwanya Satani agize gutya. Satani yamaze kugira umunsi mukuru ikuzimu, bariko baravuza inanga, bariko baravuza impundu ngo turamuhejeje Pilato, turamukoresheje, aramutanze, aramuhejeje. Ubundi ari abantu bazi ko bagutanze baguhejeje, bariko baraserebra. Wewe nta kintu kibabaje nko gutsindwa, wari watsinze. Ayayayayayayayaya, abansi babo batsinzwe ku munota wa nyuma. Satani azabona Yesu umwami w'abami arakorotse. Yo! Nabo bagiye kukubona umanukanye imbaraga, bagiye kukubona userukanye imbaraga, bagiye kukubona userukanye. Ariko mw'abantu b'Imana mwe mwonyemerera mukazamura. Haleluya. Azaba mubona aramanutse hapu. Ubushobozi bw'Imana bwatangiye gukora. Ago muri egera uyu muntu. Egera uyu muntu murabiza. Imana yo mu ijuru yatangiye gukora. Yatangiye kugira gute? Ubushobozi bw'Imana bwatangiye kugira gute? Gukora. Tuzamura icubahiro kuri Yesu Kristo. Mumujane inyuma, mumujane hariya, mumujane inyuma, muje kumusengera. Uri kudusamaza, mumujane. Ihute mukubita abazimu. Wewe ntuzi ibyo turimo. Ibitangaza byatanguye kuba, abantu batangiye gusohoka, abantu batangiye kwinjira mu masezerano, abantu batangiye gukira indwara, abantu batangiye kuva kimigo. Ariko Mana yanje we, twotera haleluya, tera haleluya. Zamura icubahiro kuri Yesu Kristo. Nako nabwiye ngo Yesu ntiyazutse inyuma y'iminsi 3. Yazukiye umunsi acika, ahitira amanuka. Bariko baravuza ingoma, bariko bitera hejuru, bariko bavuga ngo turamuhejeje. Nawe bariko bavuga ngo twakahejeje, twakarangije, ejo turakarya. Yo! Nibazi ko Imana igutabaye ku munota.
bari baguhejeje bari bakurangije aho ubuzima bwawe bari babumaze ari Imana ije. Wanasifiwe. Bazababona mweshimiwa umwami w'abami aracomotse, acomokana ubwiza, acomokana imbaraga n'icyubahiro. Haleluya. Ikuzimu habayeho amambutiyaje, kuko ikuzimu hari ibyumba bibiri narabibabwiye. Icyumba kimwe cyari cyugaraniyemwo abera b'Imana kuva kuri Abeli, niyo bari bugaraniye. Satani yari yarababwiye ngo mwebwe Imana mwakoreye ihemba nabi, yabamanukanye yondi ntacyo yabahaye. Nawe ushobora kuba uri muri kino kibanza hakaza amajwi akakubwira ngo rega Imana ukorera ni Imana itumva, ni Imana idakora, ni Imana idatabara. Yoba itabara nibi bintu bayemwo, n'ingene ukora, n'ingene witanga, n'ingene urara mu rushengero, n'ingene ariko ku munota wa nyuma, ku munota wa Yesu yacomotse yambaye imbaraga, acunzwe n'ingabo, yakorotse acunzwe n'abamarayika. Ubundi wewe ntiwiyizi, iyaba wari wiyizi wo kwihaye agaciro. Bari giye ubona umuntu mwibarabara n'urugori n'urubenye kavuga tujya muntu ntiyisobanukiwe, kabona umuntu akakubita ivoka n'ububama, uyu muntu ntiyisobanukiwe ntazi icyari cyo. Ariko umuntu yimenye icyari cyo mu Mana, semene haleluya, ntapfa ibyo atoye, ntapfa ibyo amiraguye, ngurumva tenyenya inkono y'Imana ihira igihe ntabwo ihira inzara. Nk'abantu b'Imana, inkono y'Imana ihira igihe ntabwo ihira inzara. Reka gupfa ibyo ukweze, ngurumva n'ubundi Imana irabibona ko narushe, gusa nguri kurajyana ibintu bite. Wararahiye mugirana amasezerano n'Imana. Jambo ry'Imana riravuga ngo umuntu icyo yarahiriye naho cyo mugirira nabi ntigirahuza. Nawe utanguye kwirahuza, guma kwibanga. Ako kanya ahantu hambere Yesu yinjiye cyari icyumba cyugaraniyemo abera. Ahantu murahumva yari prison centrale, cyo harura ahantu hari hugaraniye abantu kuva Abeli apfuye. Urabaho ahantu kuntu hangana ibyo bihumbi by'abakiranutsi byari biri aho, niho ba Nowa bari, aho niho ba Yesaya bari bijyanye, ba Yeremiya niho bari, abakozi b'Imana batandukanye bari muri icyo cyumba. Satani akaza kuri grillage ababwira ati mwe naho mwakoreye Imana yawe ntacyo yabahembye, Imana mwakurikiye ni fake, ntacyo imaze, turi hamwe ntacyo yabahaye. Haleluya. Nibaza ko hatabuze nk'umuhanuzi cyangwa umuvugishwa yoba yaracishamo akabwira Satani, si Satani we, iyi Imana twizeye uko iteba ni nako itebuka. Yaravuze ngo imyaka 1000 ingana n'umunsi umwe. Wowe uri kutubwira imyaka myinshi, twebwe ntayo turiko turaraba. Ubundi iyo umuntu ari mu busabane n'Imana ikigeragezo ntakibona, uburibwe ntabwumva, aba yitekaniye, abandi bakabona ko upfuye ku kabari, bakamubwira ngo turayizi iyavuganye natwe izodutabara, izodukura mu maboko yawe.
semeni haleluya. Iyo twize ni Imana uyo mwanya yo Yesu akorotse ikintu cya mbere yakoze yuguruye yafashe yabwiye Satani te Satani mpa mu rufunguzo mpa urufunguzo rw'abana banje uyu munsi naje sindabasika. Uyu munsi Yesu yamanutse nagusiga, uyu munsi data yamanutse nakureka. Oh haleluya. Ima Yesaya baramubonye niwe yamuheruka yaruka kumuhanura vuba. Rabango nabonye wanavuze kuko Yesaya yari yaramuhanuye aheze imyaka irenga 700 avuga ngo ndamubona sa. Haleluya. Amubona sa agenda atamubonye, agenda afise ibishara afise ibishika byo kumubona no kumugumbira, ariko agenda atamubonye. Hahezaka ba Yeremiya nabo baramubona, Mose abaramubonye, Daniel tuzi ko ari we mwiherezo ryo guhanura kwanje naramubonye, ndamubonye. Oh haleluya, ndamubonye. Imana igiye kukwereka cha kindi, igiye kukwereka hahandi, igiye Mana yanje we. Imana iravuze ngo igiye kuguha kode y'ubuzima bwawe, kode y'akazi kawe, kode ya hahandi hari. Ayayayayayaya, unyemerera ugatera haleluya. Igiye kuguha kode. Imva ako kanya zaba Yeremiya na ba Yesaya na ba Daniel na ba Amos n'abandi bantu batandukanye zica zirakinguka ngo ziraturika, imivyimba yabera ica mu gisagara. Haleluya. Daniel abantu bamubona bagaca bamumenya, kandi hari igihe kinini cyane kabwa atariko mu ndabe ariko ntimunkoreko musineguse mwe. Ubu nambaye ubwiza, nambaye umubiri mushasha. Ndavuze ngo Imana iguha umubiri mushasha. Imana ariko mw'abantu b'Imana mwiri teraniro ndumva harimo abantu Imana ihaye umubiri mushasha, ihaye amaraso mashasha, ihaye amapiyese mashasha. Ari umuntu ari muri iki kibanza umubiri wari wamwangiye wari wamunaniye, Imana iragiye kuguhindurira, iguha amaraso yandi, iguha umubiri wundi, iguha amagufa yandi, iguha iyindi miti. Mwonyemerera mugatera haleluya. Komera, Imana iragukomeje. Ndatangaje ngo ibintu byo gukonyera ugenda nk'umutamakazi kandi ukiri muto birarangiye ni wakira imbaraga z'Imana. Nabavyumvise bavyakiriye ngo bazamure haleluya. Ibyo kugenda ukonyera, hari n'abantu bari mw'iri koraniro bageze mu myaka y'ubutamu bagiye kwiyubura mu nkomezi, yumva afise imbaraga, yumva afise inkomezi. Mana yanje ntabwo mwanyumvise neza. Imana igiye kuguha kwiyubura mu nkomezi kuburyo abantu bazokuba, ariko mw'abantu b'Imana mwe munyemerera mukazamura haleluya. Imana igiye kuguha inkomezi mu busaza, igiye kuguha inkomezi mu myaka y'ubuzima bwawe. Bibiliya irambwira ngo Mose imyaka yamaze inkomezi ziwe ntizigeze zigabanuka, kandi amaso yiwe ntiyigeze araba ibyijiji. Ndatangarije umuntu yari karagabanukirwa mu nkomezi z'umubiri, Imana igucomeka n'izindi mbaraga. Akira mu izina rya Yesu Kristo. Ndabitangaje ndi kuri kino gicaniro, akira izo mbaraga. Imana irambariye ngo ndabatangarize mwaya masengesho tiko tunayasozera, ibongerereje imyaka. Mana yanje, Mana yanje, Mana yanje, ibongerereje imyaka, ibongerereje imyaka. Abo Satani yari yagabanuye imyaka yabo, Imana ishizemo prise
twazamura icyubahiro kuri Yesu Kristo umwami w'abami. Abumva ko Yesu abugururiye nimugire guki. Imana iragukomeye. Ntabwo uzogwara rubaga impande, ntabwo uzogwara imitsi, na aho yaye n'abari bayigwaye mwakiriye gukira. Ego ndumva umuntu Imana ikijije imitsi, ndumva umuntu Imana ikoze ko, mbonye umuntu Imana ikoze ku mitsi kirigorora, imitsi yari yarakundamye. Mana yanje nyemerera utele haleluya. Imana yamwijuru iragukoze ko, Imana yamwijuru irakongereye imyaka, Imana yamwijuru irakongereye igihe, Imana yamwijuru iguhaye kuramba, Imana yamwijuru iguhaye gukomera. Ntabwo uzokenyuka, uzoramba, uzoramba, uzoramba. Igihe mwari mupfukamye hano, Imana yambariye ngo ndakubwira, usubiye kugira ubwoba bw'urupfu, uzoramba, uzoramba. Imana yambariye ngo ndagutangarize we n'umuryango wawe, muzoramba, muzoramba. Ntabwo uzohamba umwana, abana bawe bazoramba, nawe urambe, urugo rwawe murambe, urugo rwawe Mana yanje ninda nyumva ngo atele haleluya. Uzokomera, biravuga ngo abazi Imana yabo bazokomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutware. Iyi si ari ukuntu yagufashe nk'utagira agaciro, iyi si ari ukuntu yagufashe nk'umuntu atagira umumaro, ariko Imana igiye kugukomeza, igukomezanye nawe, igukomezanye n'umuryango wawe. Harimo ababyumvise mu izina rya Yesu, nibibe nk'uko mwabyizeye. Hari ukuboko kw'Imana kutagaragara gukora imirimo mu gihe cyayo. Hari ukuboko kw'Imana kutagaragara gukora imirimo mu gihe cyayo. Hari ukuboko kw'Imana kutagaragara gukora imirimo mu gihe cyayo. Hagarara aho nyine uhagaze. Hari ukuboko kw'Imana kutagaragara gukora imirimo. Hagarara aho nyine. Hari ukuboko kw'Imana kutagaragara gukora imirimo mu gihe cyayo. Twazamura icyubahiro kuri Yesu. Uteye intambukuza, ijwi rirambarira ngo Imana ikuye urupfu ku muhungu wawe. Sabahungu banga, umwana wawe mukuru yari yasabwe. Imana kanavuga cyane, nimumfashe tuzamura icyubahiro kuri Yesu. Mumfashe tuzamura icyubahiro ku mwami Imana. Duhanure. Oh haleluya. Umuhungu wawe mukuru Imana iramwimanye, Imana iranse ko agenda. Isubire mu kibanza. Uteye intambuko, mbone Imana izibiye ikinogo. Ijwi rirambwira ngo si ikinogo cyuyo, ariko n'ikinogo carondera umwana wiwe mukuru. Imana ibizibire cyangwa ibireke? Ibizibire ababiteguye babanjije kubicamo inzibirana nabo. Ababyimbye banze bururukeyo,
amizibire bamanutseyo basikiye utamu twazamura icyubahiro kuri Yesu. Baho baho ewe kendubeho we magufai magaye utangarize ngo abasi bawe bagiye kumenya ko uruzitiro rwarangiye, bagiye kumenya ko uruzitiro rwarangiye, bagiye kumenya amakuru ko wahejeje kubaka kandi winjiye, bagiye kumenya amakuru ngo bahabwa amakuru bamenya ko Nehemiya nabo bafatikanije bahejeje kubaka. Twazamura icyubahiro kuri Yesu Kristo, ariko izi mbaraga murazuba ngo muzamure haleluya. woyabaha utoyabaha amakuru bazoyarondera bazoyamenya, bazomenya ibyabaye, bazomenya. Oh haleluya. bari bahagurukije abagabo bo guca intege Nehemiya, ariko Nehemiya arababwira ngo uhoraho niwe azotuma bikunda.
nanjye ndagutangarije ngo uhoraho niwe azotuma ubaho. Ibigeragezo nk'ibi byahoze no muri bya bihe by'abakurambere, ariko haboneka abagabo ibihe byose baba bazima n'abadupfuye turaba kiretse iyo biriho byinshi biracyariho icyatuma tuzima Imana turashima kuko ndatangarije umuntu yari yaje ngaha yabuze inyishu. Inyishu irabonetse mu izina rya Yesu. Inyishu irabonetse mu izina rya Yesu. Akira inyishu irabonetse mu izina rya Yesu. Akira Imana iguhaye inyishu mu izina rya Yesu. Imana irakuguye mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Mbonye abantu muri teraniro nkabona aragenda, abansi bajya kumufata bikanga ko afatika, nkabona aranyerera uko bafata bagafata ibidafatika, bahonyora aho warenganye. Ayayayayayayayaya, yemereye amuzamure haleluya cyane. Ego bikozwe n'Imana ntibikozwe n'abantu, bikozwe n'Imana ntibikozwe n'abantu. Nonosora ego mukobwa ego. Oh haleluya. Bafata ibidafatika, bahonyora ibidahonyoreka. Injira mu irembo ryawe Imana iragihuguruye, nta muntu yoryugara. Injira mu gihe cyawe, injira mu masezerano yawe, injira mu mugisha wawe, injira hahandi, injira muri bya bindi. Hura n'abana Mana yanje ndiko ndabona abantu Imana igiye guconnecta n'abantu bazima b'umumaro. My God, Mana yanje we, hallelujah. Abakwitiranije, abakuvogereye mu myaka irangiye, bagiye kukwitegereza badashobora kugukorako. Wambaye imbaraga, wambaye amavuta y'Imana n'ubudahangagwa. Mana we, ndabona muri iri hari umugabo afise igitambara cyo guhoza amosozi y'abantu barize, afise igitambara cyo guhanagura amosozi y'abantu barize, afise igitambara cyo kumara umubabaro abantu. Ego harimo abantu barushe baremerewe, bari bagiye kurangiza amasengesho bumva umenga ntacyabaye, ariko kuri uno munsi nyene, uyu munsi nyene uraza gusanga byakemutse. Yemerera uzamure haleluya. Nukuri turakomeye kuko dufite Imana ihambaye. Imana yaravuze iti isi nibeho, nukuri turakomeye kuko dufite Imana ihambaye. Imana yaravuze iti isi nibeho,
igeretse isi hejuru y'amazi, igeretse ubuzima bw'ahantu bitakunda, igeretse ubuzima bw'ahantu bitashoboka, ishize ubuzima bw'ahantu bitemera. Nyemerera utere haleluya. Ariko mani icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu, ariko mani icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu, ariko mani icyo ngukundira we, nuko utameze nk'abantu, ariko mani icyo ngukundira we, nuko utameze nk'abantu, ariko mani icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu, wasize ijyanye nawe kure y'amaso y'abantu. Twazamura haleluya, twazamura haleluya. Reka dusozerere kuri aka kantu. Numva ntogenda ntakababwiye, ndakababwiye cyangwa ndakavuge ku mugoroba. Nimuse nk'abagira gutya, nimuse nk'abapepeye Imana. Umva, ibintu birahindutse neza na neza. Ndavuze ngo ibintu birahindutse neza na neza. Nukiri wewe, ntabwo ukiri wewe bari bamenyeye. Imana yabwiye Mose ngo genda muri Egiputa. Yambwiye ngo genda muri Egiputa. Mose aravuga ati ariko wa Mana, ugiye kundendereza nje tigenda kwa Farao umubwire uti Imana yanyu ngo reka abantu banyu bagende. Imana irabaza ngo ndakubwiye iguha ubushobozi bwo kujya kubwira Farao, bwo kujya kubwira abarozi, bwo kujya kubwira abapfumu, bwo kujya kubwira abanyamareba ngo rekura umuntu wanje wafashe, rekura urwo rugo rwanje wafashe, rekura bene wacu wafashe. Wasabwira Imana ati nogenda guteje ko naje mpunze nawe ubizi ndi mpunze. Iramubwira ngo genda nzoba ndi kumwe nawe. Imana iravuze ngo genda izoba iri kumwe nawe, genda ucuruze izoba iri kumwe nawe, genda ukore izoba iri kumwe nawe, genda ukore iyo proje izoba iri kumwe nawe, genda ukore iyo Mana yanjye. Genda ukore uyo mugambi. Imana irambariye ngo iraje kuwushigikira, iyo gahunda iraje kuyishigikira, iryo yerekwa iraje kurishigikira. Egome ari igihe umuntu ahabwa gahunda n'Imana abantu bakamuca intege, abantu bakagira gute, bakamuca intege. Ariko Imana irambariye ngo ndakubwire ngo babwire ko watumwe n'Imana, babwire kuri muri autorite y'Imana, kufise autorite y'ijuru. Iyo umuntu agiye ahantu agiye guserukira igihugu, iyo umuvogereye ubuvogera igihugu cyamutumye, guhera uyu munsi uzokuvogera azabavogera igihugu cy'ijuru, azabavogera igihugu cy'Imana. Ahantu ntabwo mwahumvise neza. Uzokuvogera agasubira kukuvogera, akavogera mu rugo rwawe, akavogera mu cyumba cyawe, akavogera mu rupangu rwawe. Nazobavogereye wewe, azobavogereye ijuru, ntabwo ari wowe uzogwana. Umva, kuri wowe yanditse ko inyuma mu mugongo wawe danje domoro. Uzoturira, uturire, umene, uzogukora ko atari mudafitaniye network, mutari muri connection imwe, azosha. Uzokora ku bana bawe azosha, uzokora ku rugo rwawe azosha. Imana data wa twese ikontrol ikintu cyose ku mwanya, adapaya my God. Imana ikontrol ikintu cyose, my God. Igiye kurivura kuva uyu munsi,
ntuzosubira kuja kuri pora wewe izokwigira kuri pora bazobona ari wewe ariko imana niyo izobiriko unyemerera mutera igiye kugwa. Haleluya haleluya. Irahagurutsa abansi bawe bibicare, irahagurutsa abansi bawe bahundagare. Mana yahinduye imikorere twazamura. Haleluya. Mose aragenda ageze kwa Farawo abwira Farawo ngo we Imana yantumye guhera uyu munsi tanga uruhagarare hejuru y'ibibazo ubibwire ngo Imana yampaye ubushobozi. Sinkiri wa wundi, sinkiri umunyama bagiye wahora uzubabwiye ngo nari mu ikambi y'Imana, nari ku gikosi c'Imana, nari maze iminsi ndiko ndigishwa n'Imana, none nasohotse nitwa generale, nasohotse nitwa nasohotse. Mose abwira Farawo ati aha nubona icyo mfise, atufise iki umuntu ufise agakoni mfise inkoni y'Imana iki inkoni y'Imana nta nkoni y'Imana ufise tinda kwereke ko mfise inkoni y'Imana ayiterera hasi ihinduka inzoka. Farawo aratwenga nabonye ikijuju reka ndaguhamagarire abapfumu. Ahamagara abapfumu barenga amajana n'inkona amajana baziterera hasi zose zihinduka inzoka amajana zihinduka inzoka. Mose atangura kugira ubwoba ariko ageze gutya abona inyenkomezi ya Yakobo iriyeguye. Ntabwo mubyumvise neza. Abona inyenkomezi ya Yakobo iriyeguye irahagaraze itanguye kurabya indi. Otwotera haleluya. Ubuyoka akayoka kambe pachi 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 bwose irabumira ubuyoka amajana ne burenga. Yejeje kubumira ingona arayifata. Haleluya. Mu yandi majambo yarafashe ubushobozi bwose bwa Egiputa. Misiri yose yaraje kuyifata mu maboko. Inkoni n'ubushobozi. Rubango ububasha bwose bwa Farawo yarabufashe gutya. Inzoka ica yongera ihinduka inkoni kwa kundi nyine. Babona agenda yishimikije inkoni iri mu buyoka bwose bw'Abanyegiputa. Haleluya. Babona yitwaje inkoni iri mu buyoka bwose bw'Abanyegiputa. Ndatangaje ngo ubuyoka bwose bw'abari abarozi, ubuyoka bwose bw'abari abapfumu, ubuyoka bwose bw'abari abantu ubumire meza niyo uteka Yesu we ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi
haleluya. Bibiri irambwira ngo Mose akoreshwa ibintu byinshi cyane. Farawo amupinga, aguma amupinga. Bamaze iminsi nawe bagupinga kugeza, reka nababwire, Farawo yarapinze Mose kugera no ku munota wa nyuma bavuye muri Egiputa, ngo acaragagwa bagiye basohotse, ngo arabakurikira. Ubwo kwari kubapinga, mugiye muncitse. Ariko Imana yari yaretse kugira ngo Farawo abakurikire, Imana ikore finale. Ikintu urukino rwa nyuma, nagenda gutangariza ngo urukino rwa nyuma rugiye gukina Imana. Yewe mama uri mwari no teraniro, urukino rwa nyuma rugiye gukina Yesu. Haleluya. Imana yambariye ngo uyu munsi nuko nonosora baragenda n'ivyabo byose, bageze ku kiyaga gitukura, Imana irabangira guca mu nzira yo hafi. Urugendo bari kugenda nk'iminsi 13 bakaba bageze i Kanani, ibacisha mu nzira yo ku kiyaga gitukura yo mu butayu. Abantu bari kugenda iminsi 13 yemera baza kugira urugendo, bazogenda imyaka 40. Haleluya. Baragenda bageze ku kiyaga gitukura. Oh haleluya. Basanga ari barriere, ntibaje imbere, ntibaje ibumoso, ntibaje inyuma, kuko inyuma Farawo nawe yaraje n'amashari de komba akomeye. Abiseti karabaye, turapfuye neza na neza. Imana izi nizo mva yari yatwimbiye aha, yashatse ko tuzanye ngo iduhambe hano. Bakifuza ko bapfa kuruta kubaho, bakifuza ko bapfa kuruta kubaho. Bipfuje urupfu ruranka, kavuga ati sinatumwe kuri mwebwe. Babwira Mose, baramubwira ngo turabonye ingene uri njyajya, mwavuganye n'Imana ngo muze kutwicira. Mose ngo yigira hirya gatoya, nubona bicanga uzuse nk'uwigira hirya gatoya, wihererane n'Imana, uvugane n'Imana, uyage n'Imana. Abantu bihererane n'Imana baba bafise amakuru. Haleluya, haleluya. Nibande bihuta cyane nawe. Tugire fire nyine dufinalize. Amen. Numva mboga n'abantu b'Imana biruzi. Baragenda Mose yiherana n'Imana, arayibwira ati rega abantu barasaza, bagira bantera amabuye, bayatoye nabibonye ko bamaze kuyatora neza, andagiye. Iramubwira ati babwire bakomeze bagende, kuko abo banyegiputa babonye uyu munsi batazosubira kubabona ukundi. Iri jambo sinzi ko ari umuntu umwe basi yaryumvise, umwe gusa. Hari ikintu Imana ishize ku iherezo utazosubira kubona ukundi. Muri kiyanegeza ahantu hazima, ahantu haryoshe. Bibiri iravuga ngo abanyegiputa babegereye, haleluya, babegereye neza, kandi hari mu gicuku, hari mu ijoro. Imana ihindura imikenyuro. Ndashaka ngo Imana ihindura umukenyuro ku buzima bwawe uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihindura umukenyuro ako kanya. Marayika yahora bagenda imbere acarahindukira kuva uyu munsi, marayika arahindukira
ntabwo wanyumvise neza ngo marayika w'Imana carahindukira ahagarara ku ruhande hagati y'Abisirayeli n'Abanyegiputa. Uyo mwanya ku ruhande rw'Abanyegiputa haca haba mwijoro. Agakanu mwakumvise? Ku ruhande rw'Abanyegiputa haca haba mwijoro. Burira haba ubwire bumwe buteye ubwoba. Hari hasanzwe ari no mwijoro haba umwiza wundi utigeze ubaho. Ngo ariko ku ruhande rw'Abanyisirayeli haba umuco. Ntabwo mwanyumvise neza. Imana igiye guhagarara hagati yawe n'abansi bawe, hagati yawe n'abarozi bakuroga, hagati yawe n'abapfumu ariko ntabwo muriko murabyumva neza. Marayika ahagarara hagati. Ku ruhande rwa bamwe burira, ku ruhande rw'abandi buraca. Ku ruhande rwawe hagiye kuba ku murango, ku ruhande rw'aba bandi habe mwijoro. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Ako kanya Imana itangira guhuha, ikifata amapine. Abantu mwatwaye imiduga, imodoka iri nko mu 120 yiruka igacifatirwa aho nyene fre igacihagarara. Imana igiye gufrena abansi bawe, igiye gufrena imikogote y'ababandi, igiye gufrena imikogote y'ababandi bamaze iminsi ubarota, umaze iminsi ubabona, umaze iminsi ubumva, umaze iminsi wumva ayo makuru ko baje. Umviriza ndagutangarize, igiye gukubitamo agafire amapina ahagarare. Witangira guhuha, tangura guhuha, tangira guhuha. Ihuha umuyaga, reka umuyaga w'Imana uce handi, uce muri bya bindi, uhe babandi. Ako kanya muciyaga hagati haca habonekamo inzira. Muri iri koraniro hari abantu Imana iciriye inzira mu mazi. Muri iri koraniro hari abantu Imana iciriye inzira mu kiyaga. Muri iri koraniro hari abantu Imana yugururiye. Muri iri koraniro hari abantu Imana yugururiye akazi. Muri iri koraniro hari abantu Imana ihaye urubyaro. Muri iri koraniro hari abantu Imana iciriye inzira. Muri iri koraniro hari abantu Imana yambukanye. Munyemerere muzamure haleluya. Ndabyumva neza. Muri iri koraniro hari umuntu Imana ijabukanye mu bihe byiwe, mu rugo rwiwe, mu mafaranga yiwe, mu kazi kiwe, muri bya bindi yarashaka, muri bya bindi yari yifuza, ahandi yari akeneye. Nazamure haleluya. Abisirayeli barambuka iryo joro ryose, barambuka ijoro ryose. Bageze hakurya, Imana ikirugurura amakurudumu. Haleluya. Yuguruye amapine y'Abanyegiputa ngo barabakurikira, ngo reka duce aho baci. Inzira y'Imana iyicira umuntu ntiyicira abantu. Inzira Imana ica ntabwo iyicira abantu, iyicira umuntu. Niyo mpamvu n'aya majambo niko ndavuga, ntabwo ari ay'abantu, ni ay'umuntu. Ibi ni iby'umuntu runaka. Imana itabara abantu, Imana itabara umuntu. Baza guca mu nzira, inzira yaciwe n'Imana. Ikiyaga Imana iragikamya bacamo. Bageze hagati, Abisirayeli babona ko kabaye, noneho Imana kiratangaje irabareka barinjira mu mazi. Nimwibaze ubwo buhanga Imana yakoresheje iryo joro, ifata mbere ruje ikiyaga gituba
amazi irayakonjesha amera nka neje, amera nk'ibarafu, amazi arafatana amera nk'igihome. Ayo mazi wari kurabona ntabwo agutwara, ahubwo Imana igiye kuyumisha, Imana igiye kuyakama. Haleluya, barabakurikiye. Imana ibwira Mose ngo uyu niwo munsi nagomba kugira funga kinywa, nagomba gushirako amagufuri ku banyegiputa neza na neza, ncecekeshe. Ako kanya bari hagati, abanyegiputa bari hagati, ikiyaga gica congera kiraterana. Vuga ngo ikiyaga kigira congera giteranire ku bansi banje, ikiyaga kigira congera giteranire ku bangwanya. Zamula haleluya. Ikiyaga gica kiraterana ngo kuva uyo munsi hapfuye abanyegiputa, ingabo z'abanyegiputa zitari bwigere zipfa kuva Egiputa yabaho. Haleluya. Uyo munsi amahanga yose akikuje Isirayeli, akikuje Egiputa, yose acaratinya, amenya ko Imana ya Isirayeli itandukanye n'izindi mana. Yikomera amashi yo mana iragahezagirwa. Twotera haleluya. Bamenye Imana, bagiye kumenya Imana yawe ku munota wa nyuma, bagiye kumenya Imana yawe ku munota wa nyuma, kuko uyu munsi Imana irasozereye mu izina rya Yesu. Naribuze ngo Imana irasozereye mu izina rya Yesu. Muhagarare ibindi turaza kubibandanya nimugoroba. Tugiye gusenga. Hari abantu batwaye amamverope kwa gatandatu. Gusenga tuzoze kuyizana muri biro. Tugiye gusenga. Nimba warayitwaye, ninde yatwaye envelope atayizanye? Kubera nyarutse tana muzanizo mwazanye nizo nyine gusengereza.
usenyure ibicaniro byabo byose, usenyure ibicaniro byabo byose, usenyure ibicaniro byubatswe ku buzima bwabo, ibyo mu bisokuru n'ibisokuruza, ibyo kuraguza no guterekera, ibyo guca indasago, abiciye indasago, abaziciwe n'abapfumu, abaziciwe n'abarozi, abaziciwe n'ababyeyi, abaziciye ubwabo batazi ibyo bakora, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo gukora igitangaza ku buzima bwabo, utesha agaciro imbaraga zose za Satani, utesha agaciro imbaraga zose zikuzimu. Mana ndabahezagiye ukuboko kwawe gukora igitangaza mu izina rya Yesu. Muzana abana, abazanye abana tubasengera Imana. Abana bose bari hari inyuma bazi hagarare hano. Tugiye gusengera abana banyu kugira ngo Imana ibarinde. Mbega ni byiza ko twotabagwa abana bacu ntibatabagwa? Ni byiza ko tutabagwa n'abana bacu bagatabagwa. Tugiye kubasengera. Kugira ngo Imana izibarinde ubuzima bwabo bwose. Amen. Kuva ku mwana afise umwaka, kuva ku mwana avutse kugeza ku ufise imyaka 12. Tugiye kubisengera. Ntidushoboye kuronka umwanya ukwiye wo gukora amasengesho ya deliverance, turabikora nimugoroba, ntacyo bitwaye umwanya wicariho. Dusenge. Uhoraho Mana yacu, uhoraho Mana igira neza, ndasengera aba bana, ndabashize ku burinzi n'ubudahangarwa mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe kubane nabo, abonka, abatonka, abakiri bato, abariko barakura, bose ndabasengeye mu izina rya Yesu. Uzubarinde mu mashuri baziga, uzubagira abanyabwenge, ubagira abantu bo hejuru, uzubagira abantu badasanzwe, bazotuma ishengero ryawe ritera imbere, bazotuma igihugu gitera imbere, bazotuma isi itera imbere, bazotuma Mwami Imana impinduka ziba. Ndabasengeye bari muri iri shengero, Mwami Imana aba bana ubagirire neza, uzubarinde indwara z'ibyaduka, uzubarinde ibiza by'uburyo bwose, uzubarinde amasumu, uzubarinde amashano, uzubarinde ibyago. Mana ubakingire, urukingo rw'Imana rubabeko, ubarinde indwara z'uburyo bwose, ubarinde ibitero by'uburyo bwose, ubarinde ingorane z'uburyo bwose. Mana bakingirwe nawe, urukingo rwawe rubabeko, ubwiza bwawe bubabeko. Mana mu izina rya Yesu, dasa umwana yokenyuka, dasa umwana yogwara indwara yo kumwica. Mana ubarinde, ubazitirire muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amashi ku Mwami Yesu. Musubire mu bibanza. Haleluya. Ndashaka gusengera umuntu yumva yifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, yumva akeneye agakiza, ugati ibyaha ndabibaye n'igihe kinini, ndumva nkeneye kwakira agakiza muri uyu mwanya, kuri ino saha. Azamura ikiganza.
ndababona amashi ku mwami Yesu Kristo. Mutere intambuko muze hano imbere. Umuntu yifuza kwakira Yesu bati ndumva nkeneye gukizwa avuka ubwa kabiri nkabatizwa mu mazi menshi. Ariko nitwokomera Imana amashi ko bw'aba bantu bakijije. Murabino nitwokomera Imana amashi ko bw'aba bantu bakiriye agakiza gamwe abantu b'Imana. Ego umunezero udasanzwe mu ijuru. Amashi ku mwami nguyo wundi araje. Ndashaka n'abandi bose bari ngaho mu ishengero bari barakiriye Yesu umwami n'umukiza, twari twarabakiriye Yesu umwami n'umukiza, bari maze iminsi biga bifuza kubatizwa nabo bazi. Bamaze iminsi biga inyigisho zo kubatizwa bifuza kubatizwa bazi. Karibu. Amashi ku mwami Yesu Kristo kubw'aba bene data. Ingo nawe ingo wowe usigaye ingo haleluya. Tugiye kubasengera hamwe n'abandi mwese. Bisaba ko ku munsi wa kane muzaba muri hano kugira ngo tubabwire tubigishe hama tuzogenda tubabwira igihe cyo kubabatiriza vuba cyane, nta misi myinshi muzohitira mubatizwa. Ariko nitwokongera Imana amashiko bw'aba bantu binjiye mu murongo w'abana b'Imana. Abantu 2, 4, 6, 8, 10, 15 abantu benshi. Umuntu umwe gusa iyo yakiriye agakiza mu ijuru haba umunsi mukuru. Amen. Nawe utarabatizwa wumva ukwiriye kubohoka utaje wino ndagusengera hamwe n'aba hanyuma ubatizwa mu mazi menshi. Ngiye kubasengera tuzoca tubona kumusoka. Imana ikomeye, Imana igira neza, ndasengeye aba bana bawe mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe reka kubane nabo, reka kubagirire neza, reka ijuru rikore ibitangaza, reka ijuru ribandike mu gitabo cy'ubugingo, ubafute mu gitabo cy'urupfu, ubandike mu gitabo cy'ubugingo, ubandike mu gitabo cy'ubugingo, ubatandukanye n'ibyo wanka, ubamatanye n'ibyo ukunda, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ubamatanye n'ibyo ushaka, ubamatanye n'ubwiza bwawe, ubamatanye n'imbabazi zawe. Ndabahezagiye ku uyu munsi, ubarinde amaja n'amaza, urukingo rwawe rwabeko, ibyaha byawe byose bikugweho, ibyaha byawe byose bihanagurwe. Urakoze Mana, ndagushimiye kuba wababariye kandi kubejeje ibyo bakoze byose bakabatanga ubuzima bushasha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amashi kuri Yesu Kristo. Umunsi wa kane isaha 8 mwese ukaba wifuza kubatizwa utaje. Wa kane isaha 8 uzoye muri hano. Imana turashimye abashyitsi. Amen. Nagenda batangarize mwashengero ry'Imana mwe Imana yahamagaye. Ubu kuva uyu munsi turatangaje ku mugaragaro ko ku munsi wa gatatu no ku munsi wa gatandatu ni iminsi yo kubohoka, ni iminsi yo gusengera abantu bakabohoka, ni
yo guhanurira ubuzima bwawe bukaba bushasha. Umva, naho woba uri mu kazi hageze kuwa gatatu ku mugoroba, tumuza wiruka utumushika hano Sizeye. Mweko muranyuma, utumushika hano Sizeye mugabo ube mu mwanya w'amasengesho n'ijambo, uve ku kazi wiruka. Kuwa gatatu kuwa gatandatu uri kuva mu gitondo tukageza isaha 8, ariko tugiye kuba mu bihe bishasha buri munsi. Imana ibane namwe mu izina rya Yesu. Navuze muhaguruke turangize. Azoza atiyandikishije ntuzomwakira kuko ndabizi azoba hari abantu benshi cyane. Birasaba ko mwiyandikisha umuntu yumva kene ko tuzobonana. Niko ndabibwira cyane bashasha. Umuntu yifuza umubonano kuva saa 2 tuzazuko turakira hano. Kandi hari abantu baza akaba yiyandikishije akaza saa 10 kugeza saa 6 tuzoba duhagaritse kwakira abantu. Tuzoje twakira abo dufise. Hari abantu bazi ugasanga saa 10 saa 11 muze hakiri kare tubakire. Nta muntu tutakira yaje, ariko muje amasaha yagiye biratugora. Uyu rero muzogenda banditsa bifuza ko tuzobakira. Imana ibagirire neza. Okay, abagabo baza guca basigara bakeneye kubonana. Ikindi turabibutsa ko dimanche niwo munsi wo gutanga ruwaye. Bisaba ko umuntu wese muri ya migwi usanzwe ubikoramo yaza ko mwaheje kwitegura mu migwi, mu bagabo, mu baririmbyi, mu mafamiye, mu mama, umuntu wese ababaserukira kwa Mungu muzoze muzanye envelope ya basenzi muri protocole muri security. Mwese muzoze muzanye kugira ngo dushobore kuronka ingene dukora twishura inzu y'Imana. Ibikorwa by'Imana abona ntibirahera, murabibona. Nugera mu nzu y'Imana ukabona ubwizigire bwo gishobora gukora ibikorwa byacahari. Twifuza ubu ikintu gikurikira twifuza gukora iyi plafo no gukora hari inyuma. Twifuza gukora plafo hano hejuru neza. Imana ikugururiye ukumva icyo wakora ugikore. Wowe ufite icyo wemeye, ufite icyo wasezeranye gishitse. Groupe iragurwa kandi irakenewe. Ibyo twakoresheje groupe dukose n'uyu munsi twari twakose groupe kandi